Reka twigurire Bibiliya zacu imbere yuko twicara n'ababicaye bave hasi twubaha Imana. Tugurire Bibiliya zacu cete ca mbere Paulo yandikiye abitesalonika mu gice ca 4 umurongo wa mbere turashikana ku murongo w'8. Haravuga ngo nuko bene data ibisigaye turabinginga tubahanura mu mwami Yesu nkuko mwize kuri twebwe ingene mukwiye kugenda no kunezereza Imana, kandi niko mugenda murushirize cyane kugenza mutyo. Murazi ivyagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabarira ivyo ari byo. Ico Imana igomba nukwezwa kwanyu ko mwirinda ubushakanyi, kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwiwe mubiri mu kwezwa no mu kubaha, atari mu buryo bwo kuganza umutima mu vyifuzo nk'uko abanyamahanga batazi Imana bagira, ngo umuntu wese ntarenge ibikwiye kandi ntagunge mwene data wundi kuri ivyo, kuko umwami wacu ari umuhozi kuri ivyo byose nk'uko twababariye tuvyemeza. Kuko Imana itaduhamagariye guhumana ariko yaduhamagariye kwezwa. Nico gituma uvyanka ataba yansi umuntu ariko aba yansi Imana, kandi aribaha mpwemu wayo yera. Amen. Tuduze ibiganza turamukanye. Imana yacu yongera ihabwe icubahiro. Haleluya. Nezerewe kuba kuri uno munsi ndiho ndi muzima, nawe unezerwe kuri uri muzima, kandi ndananezerewe kukubona ugihumeka impwemu z'abazima. Imana ihabwe icubahiro. Turi kuri rya jambo rivuga ngo kwezwa. Turacyashaka kwezwa, turacyakwiriye kwezwa, turacyabereye kunyoteregwa kwezwa. Kwezwa rero si ivyo nkwiye guhitamwo canke wewe nguhitamwo, ariko ni itegeko. Ubimenye ko ari itegeko ko twezwa, kandi ni kuneza yacu, kandi n'ubugombe bw'Imana ko twezwa. Imana iki tugomba ko nukwezwa. Rero biracyakenewe kubinyoteregwa, biracyakenewe ko tubiganira. Ubuherutse nababwiye nti mu minsi ya nyuma, mu minsi twimirije gusozera urugendo Yesu ko tubona ko ari hafi, hari ibintu vyankenegwa dukwiye kuyaga. Nkuko umusore n'inkumi bari hafi yo kubaka, wibaza ngo bayaga utuntu tumwe bayaga bakiri bagitangura kubonana, baba basigaye bayaga ibijanye n'urubanza. Bahura bayaga tuzotumira nde, tuzokwambara iki, mbega urubanza ruzogenda gute, mbega vya bindi tuzobikora gute. Bayaga ivyo kuko babazi ko bari hafi yo kugira ubwo bukwe bwegereje. Natwe ko tuzi ko Yesu ari hafi, natwe ko tuzi ko tutanaza umunsi n'isaha ukurangiza kwacu, reka tuyage ibi vyankenegwa nyene. Ibi nivyo bigezweho kwezwa. Biragukwiriye, nanje birankwiriye, turakwiye kuvyifuza, turakwiye kubirondera nkuko uwandikiye abaheburayo yabandikiye, aravuga ngo mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose no kwezwa. Bisigura ngo no kwezwa nivyo gukurikira, nivyo kurondera. Mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose, ariko hamwe nivyo mwongere ko kwezwa, mwongere mukurikire, mwiruke ku kwezwa, murondere kwezwa. Kubera iki? Kuko utejejwe atazoraba umwami. Ico ni ikintu gihambaye, ni ikintu gihambaye gikwiye gutuma turondera kwezwa. Utejejwe ntazoraba umwami, utejejwe ntazobona ubwami bw'ijuru, utejejwe ntazobana nawe, ntazobana nawe. Biradukwiriye rero kurondera kwezwa. Haleluya, haleluya. Imana yaduhamagariye kwezwa nkuko duhejeje kubisoma mu ijambo ry'Imana. Burya ni yaduhamagariye guhumana, yaduhamagariye kwezwa. Ukaba uyu munsi uri huhumanye kubera ivyo wihumanishije, nagira ndakubwire ngo wihute gusaba imbabazi, kuko Imana ni yaduhamagariye kwezwa. Mu yandi majambo, ukaba warihumanije wababaje umutima w'Imana, ukaba warihumanije warababaje Imana, kuko sico yaguhamagariye. Yoyo yaguhamagariye kwezwa,
yoyo yaguhamagariye gutungana, yoyo niyaguhamagaye ngo ube kumugayo oyaye, ariko yaguhamagaye kugira ngo ube uwera nkuko nayo ari yera. Ukaba warihumanije, uyu n'umunsi mwiza wo gusaba imbabazi. Warababaje Imana, Imana irababaye kubwawe kubera guhumana kandi atari byo yaduhamagariye. Yaduhamagaye ngo twezwe. Ubuherutse twarasomye amajambo y'Imana ko Yesu yapfuye kubw'ishengero kugira ngo azorirengukane ritagira amarabaga, ritagira gasembwa, ritari kumugayo. Nico gituma yapfuye. Mu yandi majambo, iyo tugiye no kwihumanya tuba duhinduye ubusa urupfu rwa Kristo. Imana idutabare, Imana idutabare cyane. Iyo twihumanije mu gukora ibyaha tuba duhinduye ubusa urupfu rwa Kristo, kandi nta kintu nukuri kibi nk'iki guhindura ubusa urupfu rwa Kristo. Muzirikana n'ukuntu yababaye, muzirikana n'ukuntu rwabaye urupfu rw'agaciro rudasanzwe. Muzirikana na ya maraso yatonyanga icyuya cy'amaraso kubwo kubona uburemere bw'igikorwa agiye gukora. Imitsi muturikiramwo, icyuya cy'amaraso kiraseseka. Imana idufashe cyane. Ibaze rero tugaca duhindura ubusa icyo gikorwa yakoze. Imana nidutabare gose gose. Ndakwibutsa yuko icyo yaduhamagariye n'ukwezwa. Usomye muri Tito gatatu igice cya 3 umurongo wa 4 n'uwa 5. Reka duhere ku murongo wa 3. haravuga ngo natwe nyene kera twari bipfu, turi ntabarigwa, tuzimizwa, tujakariye ukwifuza n'ukwinezereza by'uburyo bwinshi. Twama tugira urwanko n'igono, turabo kwankwa natwe twankana. Ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka, iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuzana ukuvyagwa ubwa kabiri, idukirisha uguhindurwa basha na mpwemu yera. Amen. Kera nta bantu twari turimo, twari bipfu. Ibaze kera haraho twari, Yesu araza arahadukura. Uyu munsi tugasanga twisubijeyo. Hari ibyo twarimwo kera, Yesu araza abituvanamo biciye muri rwa rupfu rwiwe rw'agaciro kanini ya cyane, abituvanamo. Ariko uyu munsi ugasanga turiko tuvyisubizamo. Kera twari bipfu, turi ntabarigwa, tuzimizwa nyene tugenda nk'imbura bwenge, tuzimizwa. Twari tujakariye ukwifuza n'ukwinezereza k'uburyo bwose. Murabizi hariho umuntu vrema avuga ati kera nari naragaciyemo n'ukwinezereza k'uburyo bwose, ariko atari uko vyahimbara Imana. Twama twankana, ariko kandi natwe tukankwa. Ivyo nivyo twarimwo kera. Ariko ineza y'Imana n'urukundo yakunze abantu bimaze kuboneka, Imana imaze kubigaragaza biciye muri Kristo Yesu, iradukiza. Itadukijije kubw'ibikorwa byiza twakoze, habanamba. Itadukijije kuko twari beza, habanamba. Idukirisha ukozwa. Nico gituma yadukirishije ukozwa, uko yadukijije turi babi, yadusanze turi babi, turi bipfu, twarandavuye, hanyuma idukirisha ukozwa kuzana kuvuka ubwa kabiri, idukirisha uguhindurwa basha na mpwemu yera. Ico ni igikorwa gihambaye Imana yakoze mu bugingo bwacu. Haleluya, haleluya. Kubw'imbabazi, kubw'ineza yayo, ineza y'Imana yatujeko. Uwukora ivyiza niwe w'Imana, nkuko tubisoma ha mucete kigira 3 cya Yohana igice cya 1 umurongo wa 11. Haravuga ngo mukundwa, ntukigane ikibi,
ariko wigana iciza. Ukora ibyiza niwe w'Imana, ukora ibibi ntiyabonye Imana. Imana idufashe cyane. Ukora ibyiza niwe w'Imana. Nukuvuga ngo nitwirinda umugayo, nitwirinda kwandavura, tugakora ibyiza, tuzoba b'Imana, tube ku ruhande rw'Imana. Hanyuma Imana igendane natwe, ibane natwe, itugirire neza, idushigikire, itugwanire intambara, itugirire neza, yumve gusenga kwacu, idushigikire mu migambi yacu. Mu yandi majambo, mbere naho novuga mu majambo make, ibyacu bizogenda neza nitwaba abantu bakora ibyiza. Abantu birinda umugayo bagakora ibyiza, tuzoba b'Imana, ibyacu bigende neza, hanyuma twibere mu mahigwe. Haleluya. Muri uno mwaka w'amahigwe niwo mwaka wo kwezwa, hanyuma tubane n'Imana, ibyacu bigende neza, tube mu mahigwe y'imisi yose. Mbere tuzoba mu mahigwe y'ibihe bidashira nitwaba abitandukanya n'ikibi, tugakora ibyiza. Haleluya. Haleluya. Twejejwe tuba ibikoresho by'icubahiro. Iyo twejejwe tuba ibikoresho by'icubahiro kandi bigirira ikimazi Imana. Ibaze umwana w'umuntu kugirira ikimazi Imana. Tuba ibikoresho by'icubahiro, tukaba abikimazi imbere y'Imana. Mu yandi majambo, Imana iradukoresha kubera twejejwe. Ikorana n'abejejwe, ikorana n'abera, ikorana n'abatunganye mu mitima. Abo babandi twavuga ko bazobona Imana, abo nibo bakorana nayo. Usomye mu cete gira kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, yarabimwandikiye mu gice cya 2 umurongo wa 21. Yaravuga ngo mu nzu y'umutunzi habamwe ibikoresho by'uburyo bwinshi. Haraba ibikoresho bikoreshwa iby'icubahiro n'ibikoresho bikoreshwa ibitagira ikimazi. Ku murongo wa 21 aramubwira ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo, azoba igikoresho c'icubahiro kimugirira ikimazi, kigirira ikimazi nyeneco kandi cyatunganirijwe igikorwa ciza cyose. Haleluya. Umuntu niyiyeza akitandukanya ukuri kose. Uyu munsi uri mu nzu y'Imana ukiyeza, Imana ikakwemera, uzohinduka igikoresho c'icubahiro. Ukuri kose urakubura, uzoba igikoresho c'icubahiro. Uraririmba, uzoba igikoresho c'icubahiro. Nukuvuga ngo nta gikorwa kinini nta gikorwa gito. Ukuri kose ni wiyeza, ukitandukanya n'umugayo, ukitandukanya n'ibitagira ikimazi, Imana izoguhindura igikoresho c'icubahiro kica kimugirira ikimazi. Umuntu Imana yikorako. Haleluya. Umuntu Imana yikorako ikamukoresha ni wiyeza. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye, ni wiyeza. Mu yandi majambo, ni wewe uzirikana ko atajwiri kwagiriza ikibi, ntukisuzugure, uhagarara wemye imbere ya papa. Warize ni wize, uwize wewe ngira ntiyo nisuzugura, ariko abize nabo niba bashobora kugira n'utundi bahajije, twobateza kumbure kugira isoni canke kumva bisuzuguye. Ariko utize ashobora kwisuzugura kubera atize. Oya, wewe gusa icyo usabwa, nibisaba ko wiga cyane, nibisaba yuko uba mwiza cyane, nibisaba oya, si ubwiza bw'inyuma igomba. Ikisaba n'ukwezwa kwawe, hanyuma iguhindura igikoresho c'icubahiro kiyigirira ikimazi. Ucubu w'ikimazi mu nyonga kwa data, ucubu w'ikimazi imbere ya papa, ikwikoreko mu bikorwa binabiriya, ikwikoreko igutume igukoreshe uko uri kose. Nicyo usabwa. Kandi nivyo ndiko ndiyumvira kuri aya majambo, nibutse ukuntu iyo umuntu yandavuye agakora icyaha abigitetegwe, abikimaramare. Arashobora no gufata mikro akaza agahagarara hano, mugabo umutima uba uri kuramwagiriza. Arashobora no guhagarara agafata mikro agashinga intahe, mugabo umutima uri kuramwagiriza. Abayumva ari kimaramare, abayumva atakwiriye,
ari ivyo umuntu yigirira vyo ntiyo kwiha gukora, ari ivyo yiha batabimuhaye ntiyo kwiha gukora. Uretse uwakomantaye yabaye nabi wumva wonyika, wumva wohunga, ariko uzirikana tajwi rikwagiriza ikibi, uzirikana wejejwe utunganya uruwera nkuko na yari yera, uhagarara wemye atakigutera ubwoba, atasoni, ngo sinkwije ibi na biriya, wejejwe uzumenye ngo urakwije, kuko uzoba uruwera nkuko na yari yera. Abo ni Imana yishimira, abo ni bishaka. Haleluya. Abo ni bishaka nk'ibikoresho bizima. Uzohagarara igushigikire, uhagarara uvuga ikunganire, ikugirire neza, kubera abo nibo ishaka, abo ni bigomba. Haleluya. Imana idufashe cyane, idushoboze kwezwa kugira ngo tuze turaba umwami. Ibaze ibihe biheze, imyaka kumbura umaze ukijijwe, umuntu agasozera nabi, birababaje. Uwanse kwezwa azobona ibara. Niko Imana yabwiye, yatumye Yeremiya imutuma ku Bisirayeli. Usomye muri igice cya 13 umurongo wa 27, bahagararije Imana iravuga ngo nabonye ibizira vyawe, nibwo busambanyi bwawe, nukuroherana kwawe nibwo bushakanyi bw'ubusambanyi bwawe, ku misozi no mu gahinga uzobona ibara, ewe Yerusalemu, ko wanse kwezwa, mbega uzogeza ryari? Imana idufashe. Ibi nivyo yatumye Yeremiya uwavugishwa nawe imutuma kuri Yerusalemu, ko wihaye ubusambanyi, gusenga ibigirwamana. Kenshi Imana yakunda kuvuga ko ari n'ubusambanyi nyene nyezina, kuko baranabukora. Navuga ngo narabonye ibizira vyawe. Burya ibyo dukora Imana irabibona, yarabibonye bimwe wakora. Harige twihumuriza, burya abo turirimbana ntibabizi, abo dusengana ntibabizi, abungere ntavyo bazi. Bere birakunda no kubuza benshi kwatura ngo bahava babimenye, ariko burya Imana yarabibona. Aho wabikora, ubikora mwibanga, Imana irabibona. Yesu ashimwe. Ibyo dukora byose Imana irabibona. N'ababi Yerusalemu yarabatumye ko ngo nabonye ibizira vyawe, nabibonye, nibwo busambanyi bwawe, nibwo bushakanyi bwawe, nabibonye. Ubwo ukorera mu gisagara, ubwo ukorera ku misozi, ubwo ukorera handi winyegeza muri amazu, muri bya bindi, na byose narabibonye. Acha aravuga ngo uzobona ibara, ko wanse kwezwa, ko wanse kwatura icyo cyaha kiri muri wewe. Uzobona ibara, ko wanse kubiheba, ijwi ry'Imana ryakuje ko kenshi. Uzobona ibara, icyo baciza wemere, wature wemere, wezwe, hanyuma Imana ikugirire neza. Nuzobona ibara, kubona ibara nyene no kubona ibara, uba wambaye ibara nyene, uba wambaye ibara. Nta muntu avuze ngo uzobona ibara no kuvuga uzobona ivyago, uzobona ingorane, uzobona amahano, ko wanse kwatura ngo wezwe wihane intege nke zawe. Uzobona ibara. Uwanse kwezwa abona ibara nta kindi. Kandi naravuze ubuherutse, nimba duhisemwo kwezwa, tubihitemwo twezwe, hanyuma ntidusubire kwiva yanga. Usomye mu Baroma 6 umurongo wa 22, haravuga ngo ariko noneho ko wacunguwe ngo, ko mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icyaha, mukajakarira Imana, mufise imbuto zanyu zizana ukwezwa, kandi amaherezo n'ubugingo budashira. Haleluya. Uhindukiye aravuze ngo ariko noneho ko mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icyaha, mukajakarira Imana, mufise imbuto zanyu zizana kwezwa, kandi amaherezo yanyu acaba ubugingo budashira. Haleluya.
uhindukiye ukava mu kujakarira ibyaha nka bimwe twahoramwo. Erika kera twarabaja bicyaha, ugasanga umuntu yarabaye umuja w'inzoga, ugasanga umuntu yarabaye umuja w'ubusambanyi, ugasanga umuntu yabaye umuja wo kubesha, umuja wo guteranya, umuja w'ibyaha bya bindi nyene twahoramwo bijya byose. Hanyuma tumaze gucungurwa, icyo Imana yatugombako kwari ko duca duhinduka baja b'Imana, baja bayo, tugahinduka baja bayo. Hanyuma ivyo bituzanira imbuto zo kwezwa, kandi tugaca turonka ubugingo budashira. Haleluya. Ukwezwa kuraza nyene niko kubanza, hanyuma tukaronka ubugingo budashira. Uyu munsi rero nimba wari warahisemwo ukajakarira Imana, igikwiriye nukwezwa, hanyuma wibere mu bugingo budashira. Amaherezo azoba y'ubugingo budashira, kandi nta muntu yo kwifuza kurangiriza muri gehinomu. Ndibaza ko ata muntu ari hano avyifuza uretse Satani nyene yabihisemwo, ariko nawe nyene burya ngira Imana yo muhaka agashansi kamubwira ati ndaguhaye chance ndagusubize hahandi. Nawe nyene yovyemera, arazi yuko hari heza, we waranahazi, twebwe ntaho turabona n'amaso, ariko we yahabaye aranahazi. Imana yo muhaga chance gavuga ati Satani ndakugiriye ubuntu usubire hahandi, yo kwemera. Nta muntu ari hano muri twebwe yifuza kuzoja muri gehinomu, nta muntu aharavyifuza. Hamwe ngo hazoba amarira kuryanya isya z'amenyo amasaha 28 kuri 28, ibihe bidashira, umubabaro w'ibihe bidashira, umuriro w'ibihe bidashira, ntawo hifuza. Reka twezwe kugira ngo amaherezo yacu azoba ubugingo budashira, ko tujakariye Imana, ko twemeye ko tujakariye Imana, tukaba twarahinduye tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, tugahindura tukava mu byaha twari tujakariye. Uyu munsi tukaba tujakariye Imana, ari navyo tuvuga ndi wa Yesu ndabizi, tukabiririmba nawe nyene n'uwanje, tukabiririmba uko bukeye uko bwije. Nimureke twezwe kugira ngo amaherezo yacu azoba ubugingo budashira bubonegwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Ico ni Imana itugombako, ni Imana itugombako kwezwa. Erega basha iduhamagariye kwezwa. Imana yari iduhamagariye kuzobana na ibihe bidashira. Nubona nubwo abantu baja muri gehinomu, sivyo Imana yabahamagariye. Uwova hamwishengero wewe akaja muri gehinomu, byoba ari ibara, kubera yaraguhamagaye, uraza uremera, uraba mu nzu y'Imana, uramukorera. Ejo umuntu ugasanga yabivuyemwo kubw'akamanyu k'umutsima. Ibaze guhemukira Imana kubwo ikirahuri cy'umuvinyo. Abamama b'abasirimu akava akadigestif, abandi ngo akaperitif. Hemwe kubwo guhemukira Imana kubw'ikirahuri cy'umuvinyo, guhemukira Imana kubw'icupa rya Amstel, guhusha ubugingo budashira kubw'ikirahure, kubw'icupa. Kandi nibaza abasho wakijijwe yakanyoye aca pararangana n'ingoga n'icupa ritarahera. Je nibaza yuko akarahuri kamwe kujya mu vinyo wasawasawa waya mavorime ya kwa kundi, nibaza yuko aca pararangana. Nyange nama niyumvira ntubu nonywa na karahuri na kamwe, mbega yewe byo bibirori ngira noca nangura gutambira abantu. Erega inzoga muzizi gici. Reka guhemukira Imana kubw'akamanyu k'umutsima, reka guhusha ubugingo budashira kubw'akamanyu k'umutsima. Oyaye, reka akamanyu k'umutsima. Muyandi majambo kanataco kamaze. Imana idufashe cyane. Impanuro yatanze kuri uyu murongo wa 15 muri iki gice cya 12 mu Baheburayo,
umurongo wa 15 uravuga ngo mwizigame. Yaratanze impanuro avuga ngo mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana kandi mwarabuhawe kandi buhari. Mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana kandi ntihagire umuzi wo kurura umera ukabahagarika imitima, abenshi bakandavura, abenshi bakandura. Imana idufashe cyane. Enda ni mwizigame. Umuntu wese niwe yizigama. Negerezwa kwizigama, nawe ubwawe utegerezwa kwizigama. Uwandikiye Abaheburayo rero arababwira ngo ni mwizigame. Inyuma yo kubabwira ngo mukurikira ukwezwa kuko utegejwe atazobona Imana, aca arababwira ngo ni mwizigame basha, ni mwizigame. Ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana, ntihagire umuntu ahomba ubuntu twagiriwe, ntihagire umuntu adashikira bwa buntu tuzogirirwa bwo kubana nawe, ntihagire umuntu atabushikira. Enda ni mwizigame. Basore muri hano, abasore murahari, enda ni mwizigame. Inkumi niho muri, enda ni mwizigame. Ntihagire umuntu atazoshikira ubuntu bw'Imana. Abamama oya nimuze dukora ibishoboka, icyo bidusaba cyose twizigame nituze duhombe gushikira ubuntu bw'Imana. Abapapa nukuri imitwe yacu hamwe yohomba gushikira bapapa ni mwizigame, imitwe ntizihombe gushikira ubuntu bw'Imana. Abagabo twemera imitwe turabemera, ni mwizigame, nimuze muhombe gushikira ubuntu bw'Imana. Mwizigame, mwirinde umwami Yesu ari hafi. Haleluya. Kandi umuntu wese niwe yizigama. Jewe negerezwa kwizigama, nizigamye nta mwana azonzigama. N'umugabo yonzigamye ko yagiye nawe nyene nafite yoshoboye nishwe. Rero abana nsigaranye ntibashobora kunzigama, ntibikunda. Kandi na jewe kubazigama ntavyo nshoboye. Enda abana murizigama naho nogera murizigama basha muzamungiriye neza. Murizigama kuko naho novuga agacava hakagenda hari agakora ibindi. Enda murizigama. Umuntu wese yizigame, nta wundi azomuzigama. Ni twebwe dutegerezwa kwizigama kugira ni cyane kugira ntiduhombe kuzoshikira ubuntu bw'Imana. Haleluya. Iyo yari impanuro kandi ndasozere. Iyo yari impanuro mwizigame. Sozerere kuri iri jambo ryo mu Migani igice cya 4 umurongo wa 26 n'uwa 27. Nayo ni impanuro, hanyuma duce dusenga Imana. Haravuga ngo usene inzira y'ibirenge byawe kandi ingendo zawe zose zitungane. Ntugatambamire iburyo canke ibumoso, ukuri kirenge cyawe mu kibi. Iyo niyo mpanuro sozereyeko. Usene inzira y'ibirenge byawe aho uja hose, iyo uja hose. Reka kurira iyo misozi atawuyikurije. Sena inzira y'ibirenge byawe cyaho Imana yakweretse guca. Ja mu vy'Imana yakubwiye kujamo. Ingendo zawe zose zitungane. Waba uri hafi ya bene data cyangwa uri wenyene kumwe kwa Yosefu, ingendo zawe zitungane. Iyashoboje Yosefu gutunganira muri Egiputa, gutunganira mu banyavyaha, nawe igushoboze aho uzoba uri hose. Uri kumwe n'abawe, utari kumwe n'abawe, utungane, ingendo zawe zitungane. Nta gwitwazo na rumwe tuzogira, kuko hariho abazodutsindisha bashoboye gutungana kandi batunganira hagati y'abanduye. Ndabisubiyemo n'ubuherutse narabivuze. Hariho abashoboye gutungana batunganira hagati y'abanduye. Ni Nowa. Yosefu yaratunganiye muri Egiputa
aratunganira imbere ya muka Pontifari, yamwifuza, yamurondera hasi hejuru, aratungana, ntiyakora icyaha. Nimureke ingendo zacu zitungane, tureke gutambamira iburyo cyangwa ibumoso, tugende tudruwa, dutumbere Yesu wenyene. Dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko y'ukwizera kwacu. Tureke gutambamira iburyo cyangwa ibumoso, twumva ibiduhamagara twiruka, twumva n'ibindi bihamagaye twiruka. Oya, reka dutumbere Yesu gusa, dutumbere igikorwa ciwe, tureke kwiruka hirya no hino. Hanyuma dukura ikirenge cyacu mu bibi, nitugagende twirukiye ibibi, twirukire gukora ibibi, dukikamishwa no gukora ibibi, twurira imiduka tuja gukora ibibi. Umuntu oya, ivyo turekane navyo kugira ngo tuzoshikire ubuntu bw'Imana, kugira ngo tuzoraba umwami Yesu abahezagira.